Ati none Daniel, nayahe makosa twokwirinda kuri YouTube kugira ngo duhembwe? Nayahe makosa twokwirinda kuri YouTube kugira ngo ntatubuze guhembwa? Iki ni kibazo nabajijwe n'abantu benshi. Inyuma yaho nkuri inkuru ejo ndababwira ukuntu umuntu aca amafaranga kuri YouTube, ndabagira inama. Uyu munsi rero yo gutegurira video ya ngufi y'iminota hafi ya 10 gusa sindenza, ndakubwira amakosa ukwirinda nimba uri mu rugamba canke mu nzira yo gushaka guca amafaranga kuri YouTube. Ndagenda step by step, ariko ico nizeye nuko ukeneye kubimenya, kandi nimba ukeneye kubimenya birasaba ko nkurikira. Ubwa mbere, nyuma yo gukereya YouTube ukayironka YouTube channel, nyuma yo kugurura isheni ikaba yiwawe, harakurikira kwirinda gukora amakosa, kuko hari amakosa ukora uyakoze amakosa bigatuma udahembwa canke bakagukura muri monetize. Niyo watangiye guhembwa bakagukurayo. Icambere, umenye yuko iyo wemerewe kuronka amafaranga kuri YouTube ubaye muri monetize, dufate ukaronka uburenganzira bwo gucishamo ad, ikiba gisigaye nuko ukora amakosa bakagukuramo. Ntibisigura yuko rero yurose uburenganzira uzocugumayo, uca wirinda amakosa, wirinza amakosa ugumayo, ugumuca amafaranga. Mugabo nk'akarorero, bakubwira ngo kirazira gukoresha video y'uwundi, hanyuma kuyikoresha nikosa, ejo ugakoresha video y'uwundi muntu, urumva urenze bimwe bategeka ko kizira gukoresha video y'uwundi. Mwico gihe ukoze ikosa baraguhana. Ibihano ni byinshi. Ubwa mbere rero reka ndije kwijambo, nibihe bintu bikuru wokwirinda kugira ngo ntuve muri monetize? Nibihe bintu bikuru wokwirinda kugira ngo ugume wicira amafaranga kuri YouTube? Gukoresha ikintu cy'uwundi kuri YouTube ni icyaha cy'inyanduruko. Nk'akarorero, umuziki w'umuntu atari uwawe. Nimba uri umuririmbyi, kirazira gukoresha umuziki w'undi muntu. Nimba uri ukina comedy, kirazira gukoresha comedy y'undi muntu canke video y'undi muntu. Hariho ibintu bibiri sinzi ko murabona abantu mutabisobanukiwe. Hari abantu usanga hariho audio hakaba na video, biratandukanye. Muramubona nk'amakuru ya audio wumva gusa, n'ikindi kintu kiri kwa image yibayita video. Ni ibintu bibiri bidasa rero. Ibi vyose iyo bikoresheje atari gwawe bigutera kuva muri monetize, muri wa mugwi bafata amafaranga kuri YouTube. Rero bigenza gute? Uririnda gukoresha ikintu cy'uwundi muntu, kubera ko iyo gikoresheje hari ibintu barega abantu bakoresha iby'abandi bita copyright. No kuvuga nk'ubu dufate je ukoresha ikintu canje nande nkaba nagikoresheje, YouTube yoyo ntushobora kuyihenda uburyo bwose, kiretse ugihinduye nka 50% n'imiburiburi. Ivyo guhindura navyo nzobibigisha mu wundi munsi. Iki kiganiro nticyohura n'ivyo, icyo ukuntu bahindura video canke buryo uzobona uwundi muntu yakoresha ikintu cy'uwundi muntu kuri YouTube. Muhora mubibona aho usanga ari umuntu yize ku ikintu cy'uwundi muntu, hajya n'icyo ntabayizeho kujya. Iyo ubonye gihembegwako sof, haba ari inzira yo kuba kiriko gihemba uriya muntu mwene icyo yagikoze, canke kikaba kiriko nk'igisharizo kitamuhemba. Ni ibintu bibiri. Ibi mugabo tuzobisubirako hanyuma nikindi cigwa kirekire. Gusa genda kuri YouTube channel Daniel Mugisha ukore subscribe, kubera ko izi nyigisho nazishirako ukunda zishira kuri Facebook Daniel Mugisha, niko nazishira no kuri YouTube Daniel Mugisha. Ariko hari ibyo nshira kuri YouTube rimwe bitabiri kuri Facebook. Niyo mpamvu ro kugenda kwiyandikisha, gukora subscribe ari byiza cyane, kuko bica bituma bya biganiro byose nshirako uco wa mbere abibona. Nareko ndabwira rero ukuntu bijanye n'ukuntu bakwirinda gukoresha iby'undi muntu kugira ngo ntibigutera ingorane. Nimba gukoresha video y'undi muntu bitera ingorane kuri YouTube, iki ni kimwe. Gukoresha video, hariho n'uwambajije ngo none kwigana ikintu cy'undi muntu ngo nuvyo ntibitera ingorane. Oya, niyo je live tukagira live rimwe twicaye hamwe nk'akarorero, muhora mubona ko hariho nk'amanama aba
nkajya mu masare mu n'amashinga amateka mu manza ugasanga ari abantu bakora kamera bose bafise amakamera zijya kamera uko ziba zihagaze ama angle ntasa angle za kamera aho kamera ihagaze naho yindi kamera ihagaze uko biri kose ntibishobora guhura byose gutya ijana kwijana haba hari imeze uku haba hari ifata 4K haba hari yindi fata 3K canke nyene video bisanzwe normali 8K ntawomenya mugabo urumva uko uri kurafata video biba bitandukanye n'uyundi rero ushobora gukora gufata video nanje nkafata video dukoresheje appareil zitandukanye tugashira kuri YouTube wanashaka usanga no kureha bitareha neza ariko niyo biba bireha ntibiba bisa kuko kamera ntizibona kumwe kandi n'ubwabuke bwa video ntibabusa rero copyright imashini za YouTube zirayisurveya gose kabisa zikayibona yuko wakoresha undi muntu niyo udashoboye kubihindura ku rwego rukwiye nkuko amategeko abivuga kuko na YouTube irabitegeka ikavuga ati nimutoye ikintu cy'undi muntu gihindure ibikwiye ibi nzobibabwira nayo babwiye ko nzobabwira ukuntu bahindura ikintu cy'umuntu ugombye kugikoresha buri gihe buri kwezi YouTube iraza kuverifya ikaraba isheni yawe uko imeze ikaraba ko ufise ibi bintu twita copyright kugira ngo izi guhembe haraza polisi ya YouTube igasuzuma ikaraba ati okay guhera itariki iyi kuko mu minsi 28 barahemba reka turamwe iminsi 28 ukuntu umuntu akoze bakaraba ko harimo copyright hari ko zabaye zamacinze video zamacinze kuvuga zahuye noneho muri YouTube hari hano handitse copyright iyo ugiye muri YouTube studio hepfo video zahuye nk'ubwo akarorero ufashe video yanje iyi nkayishira kuri YouTube nawe ugacuyitora ukayishira iwawe kuri YouTube uyidownloadinze YouTube kibona je nayishize ko ubu turi sangapi turi saa 9:58 ndayishize ko saa 9:58 wowe nawe ugacuyidownloadinga ejo saa 9:58 imisi ntisa canke we ubu musi nyine saa 9:59 YouTube irabona washize ku bwa mbere niyo yo bari iwawe ukayimpa je nkayishaka ku bwa mbere yawe ni segonda rimwe wowe ushize ko mu nyuma ni wa wayinyivye niko YouTube biharura iyo habaye ibintu bita kujurira cyo kuburana uramutsinda baburana gute iyo bariko barakora ibintu bita report kuripotinga nk'umuntu yivye video yawe ukamurega kuri YouTube hari aho barigera ukaripotinga kugira ngo bayikure ko iyo video canke bamutere igihano bita strike n'ibinzo bibabwira hari igihano bita warning hariho strike ni ibihano bibiri bidasa iyo rose warning ni kukugabisha tiwakoze ikosa iyi nini ariko warning zibaye imwe zibiri zitatu zine gisha kiba cajyana bita strike kizomara ko amezi 3 kandi ugize ibihano bita strike bitatu ku ishene yawe ya YouTube bashaka gukura ku murongo ya YouTube yawe yitwa izina ryawe ntongera kuyibona muhora mwumva mwarigeze kumva mu Burundi bavuga ati amashene yacu yavuye ku murongo bayivye baturipotinze mwaravyumvise no mu Rwanda ajya amashene akomakomeye yose bagiye baripotinga ukumva bakamara iminsi batari ku murongo mu gihe bakirindiriye gukora account notification account umwanya bakirindiriye kugira ngo bisobanure canke baharire ko atari byo kuko umuntu ashaka kurega ati okay iyi video ni gwanje nawe ukaraba iyi video hari yabari umwasi wawe kumbure abisobanukiwe cyane akamenya ukuntu akurega usibye ko na YouTube ikoresha ubwenge bwira rero ko ari byo hanyuma agaca kurega ati iyi video ni wanje kandi mu by'ukuri iyo video akavuga ngo ni yiwe kandi atari yiwe ari yiwawe wewe rero muco gihe akoreze ntuca wemera ucuja kujurira ukabwira YouTube iti nyaboneka nubwo umuntu yandeze akavuga ko video ari yiwe video ni wanje nije nayikoreye ijana kwijana canke ati iyi video aho nayikuye nabandi niho bayikuye canke iyi video irimo ivyibanje 50% ivyiwe ijana kwijana ivyiwe 50%
byumvikana muri iyo jana ya video ko muyisangiye, ariko kerekana uburyo iyo ari associated dufate hari zo usanga nyene dufate ari za rusangi canke abantu bose bazitora canke ari iz'umuntu canke begana bivuye gute. Okay, ndumva ibyo birakwiye. Umuco mariko ndabaha gusa mumenye YouTube ibi ndababarira, so kuvuga ko je ndabizi jana kwijana, ariko ibintu babwira nivyo nzi kubera ko ibintu bya YouTube ni byinshi cyane, amategeko ahinduka buri munsi. Uyu munsi urashaka ko video, ejo bigasaba hakaza amategeko mashasha. Ni kuvuga ngo ikintu bisaba ko muri email icyo wakoze cyose, kuko baguma bamenyesha icyo wakoze cyose wewe ubwiza kukimenya, kuko buri munsi baratanga amakuru uti twakoze ibi bishasha ni ibi. Gutyo rero abakurikira YouTube muca mumenya ngo hahindutse ibi, bimwe byahindutse mugaca mubihindura namwe. Nuko YouTube ikora. Canke ti bongeje ibi, nk'ubu mumenze kubona batangaza ibijanye n'ukuntu y'amajambo atangura nko mu ndirimbo canke muri video y'ibitutsi ku minota ya mbere ya kabiri ukuntu bazora babahana, ya gatatu ukuntu bazora babahana, nimba batazobahana navyo nyine baramaze kubishira ku murongo. Rero urumva nkabijya bavuga bya sinda kubiheraheza bya hagahereza you bijya. Rero ubivuze ukabivuga nko kuri video yawe gitangura, niyo woba uriko dufata ukabivuga bahora babihanira cyane birenze uko babigize. Hari ukuntu babishizemo amategeko basa nk'abavyorosha. Rero urumva bumvise n'iryo jambo nko mu video yawe baca baguhana kubera ko hakaza umuntu akaripotinga dufate nko mu Kirundi. Ndiko mvuga Kirundi isi kirimi cyumvikana kuri YouTube, mugabo iryo jambo rivuze rirumvikana. Aho rero iryo niko so ubukoze baca bakuraniriza. Haje umuntu akavuga ati yarandeze yarantutse ku munota w'10 je reka aramvuga aca arantuka ngo kujya nyene ko ndavuga. Urumva tayari tayari umaze gufatwa. Rero ndumva niko bagira inama, ndabereka ibintu bizira ko mukora. Wowe nimba ugomba guca amafaranga kuri YouTube, ikintu uzitwararika, kora video yawe please. Kora video yawe, iyi video ya YouTube uyikoze uyishireko wowe nyene uca amafaranga. Mugabo ni wayikora nk'akarorero ukayikora hanyuma ugaca ni wayikora hanyuma ukayita muri groupe, abandi bantu bakayitora bakayishirako, nabo kaza kwishirako mu nyuma bamaze kwishirako, so bari wawe bazokorega nkuko wayivye. Gutora video yanje y'undi muntu yo kuri televiziyo ya hehe, making sure wizere neza ko iyi video batahandi hantu iri kuri YouTube. Nimba yishize ko uvuga ati haka video usanga kayerera, umuntu yifashe ari nk'akantu akakifata gutya akagatora telefone yiwe akifata, hanyuma agaca asunikira muri ntuzenya muri WhatsApp, ukakabona ugaca ugashima ati kano ka video ni keza, ugaca ugashira kuri YouTube. Iyo we watagashize kuri YouTube canke atabagutanze kugashirako, ibibaye gwawe nta n'umuntu akuburanya. Mugabo nk'uwishize kugasanga nanje nayishizeko n'undi yayishizeko zica zimacinga, zica zisa zose, bagaca baraba je bakanyereka ati okay iyi video yawe isa niya naka, wowe video ya Pascal isa niya Daniel, isa niya Nduwimana, isa niya Gaston, isa niya what. Mwico gihe zica ziba zose ziba zisa, ni copyright. Mwisho gihe rero basigaye yuko bavuga ati mwese mukoresha ibintu bisa, hama bakabakuramwo mwese cyo bakabana mwese, canke bagaca baraba ati urashobora kuzizira. Ingorane riri kuri YouTube ndayibereke mwebwe muri kumashaka YouTube ndiko ndigisha. Ingorane riri kuri YouTube ikomeye ni iyi imwe gusa, ushobora kuva muri monetize ntumenye n'icyo waviriye muri monetize. Ufize ko video nk'ijana kugira uzumenye aho wakoze ikosa ntiba vyoroshe. Niyo mpamvu bisa ko wirinda ukazokora video yawe wenyene.
ushobora kuvuga ati hariho video natangurira akaziki ka ataraki wanje cyangwa ama video nashize mu muziki, kandi hari video ziba zifite akamaro cyane nk'iz'amakuru canke ama story, n'ukuri wayinzusha ku YouTube biba bigoye ko yihanagura. Bagukuye muri monetize rero kugira ngo ntuhembwe ayo mafaranga, wumva wocu uhanagura za video zawe zose guhera ku ya mbere gushaka ku ya nyuma, murumva ko ntibishoboka. Niyo mpamvu bisaba yuko wirinda nimba ugomba guca amafaranga kuri YouTube. Twahagaze cyane ku gukoresha ibintu by'abandi. Ikindi novuga nk'akarorero, hariho ibintu bita free music. Free music ni muziki y'ubusa y'ubuntu batanga ushobora gukoresha kuri YouTube, ikagufasha kumbure ari gukora ibintu bikeneye nk'akazi nk'utuziki tubayabaye twujya tw'amapiano canke tw'igitari. Tujya rero turiho twa free, ariko kubera ko usanga general agakoresheje n'undagakoresha utwo ntacyo duteye, kuko robo za YouTube ziba zituzi, zirumva ko ya ndirimbo ni ya rusangi. Iyo ndirimbo ntibayiza ngo bayiguhanire ngo bagiye kuyiba, no. Ariko hari izindi usanga zanditse ngo ni free music, ariko ugasanga iyo ndirimbo nubwo ari free music ni y'umuntu yashize kaketa free music mugo wenyene yikoreye yikubiteye gitari canke piano, wowe ukajana ngo free music ugacuyitora ugacukora ugashukita nko mu ndirimbo yawe. Nabonye wiseze akarorero ku Barundi muca mubona Dramati ingene vyabaye. Dramati kajya kantu katangura konyene karatumye indirimbo yiwe bayihagarika kugira ngo bayirekure, amushuwa ko yemeye kugakurako nubwo ntongeye kuyiraba nyuma, canke yemera ko yinjiza y'amafaranga mw'ijya ndirimbo, amafaranga yose agenda kwa nyene kajya kantu, kubera ko ubwa mbere yavuze ngo ni ya free, nabacararendegera ciragatora ngo ni ya free. Muga imaze kuduga utrending kagera ku miliyoni 3 nkuko nkaho yarigeze, nyirako bacamuha copyright ati ka kantu kawe hari umuntu agakoresheje, hari umuntu yagakoresheje ka kantu kawe, ati rero hari umuntu arampamagara mwihangane kandi sindabishaka kubera ko ndi mu kiganiro, ati ka kantu kawe hari umuntu agakoresheje, rero gute rero bati ka kantu ni gwanje ya ndirimbo ni muyikureko, ashara muri portinga, kandi bwa mbere yari free music. Ariko nakarwa komenda bahaye nka twe tuvuga ikirundi kugira mu mvuko ibindi ko ndababwira, hariho naho ndabizi vyabaye ngaha mu Burundi. Rero ugomba kugira ngo uronka amafaranga, kore gwawe, ntuzugenda muri WhatsApp ngo ubone ibintu ngo akajambo ka apotre ngo ka pasteur ngo ucugaterera kuri YouTube ngo uzoronka amafaranga. Uzoshirako bagakundi bakarabe kazane n'ama-views, ariko ugeze gusaba monetize ufyonzeho kuri apply bace barabati okay kana kwa video na ka apotre nawe yari yagashyize kuri YouTube kare muri video yo gishashaga ku munota wa 3 birasa 100%, ntibaguha monetize, ikiba copyright reused kuko ufise copyright ufise ikintu atari ciwawe nuko bimeze. Mwihangane ndabe ko hariho commentaire. Commentaire nazo mbona uwo afise icyabaza araza kubaza, ariko my intention murayibona, nariko navuze ati guca amahera kuri YouTube raba amakosa wo kwirinda nimba ushaka guhembwa byihuse, niko nagize titre, kandi mu by'ukuri nuko nyene urumva aya makosa niko nababwira mwayumvise. Nta commentaire ariko ndabona gushikira isaha, ariko nuko ngomba yohamagara nimba mugomba ko ndabashira ko nimero namara yikora navyo, ariko buse gushira ko nimero kubana hizo ko na telefone biragoye, ariko reka muri yeranje ndaye kubika. Ayo comment imwe ivuga ngo none uri ngaha i Burundi gadani, oya jendi iburaya sindi mu Burundi, ugomba mugo ko ndagufasha no gufasha nubwo ndi ngaha ndabafasha,
jendi sindi mu Burundi kweli nanda kubesha nuko mbewe uri nduvuga ivyo umurundi yo kwigisha ibintu nyibi ninde ko naje ndi umurundi mugabo naje nuko nyene kumbole no ba nyine nifitiye umutima utandukanye n'abatari bake ariko ubundi nta muntu akwigisha ibintu byo kuronka amafaranga abarundi turakundana cyane niko novuga none ngaho ntibari baca amafaranga urabaca amafaranga bajye bose uzobona abafise ama TV online ababa ntabwo ndinda kudondagura bajye bose uzobona bagendana bya bintu bimeze gutya uzobona bagendana bya bintu bimeze gutya bakura bagira ngo guca bajye bariko bararondera amafaranga wewe agufasha agize gutya akagukubita nimba ari ugo rufota gukubise menya ko amafaranga yiwe ayaciye nimba ari video afashe amafaranga yiwe araheje kuyaca umvise amafaranga yabaheje kuyaca kiba gisigaye nuko azogira wewe apostinga akishira amafaranga nawe ukaguma sorry reka ibintu bijanye reka twibandanirize kwiga sindi mu Burundi rero nta muntu ufa kubikwigisha aho byo benshi ntibabyigisha kubera ko nubuhinga bugize je narakoze na groupe reka nce ndayishira ko ngaha hejuru kuri description muce muyibona groupe ya WhatsApp ifasha abantu bagomba kugira ngo baronke ibi bintu bita subscribe canke aba abone hari n'ikindi nkunda kubabwira hari abantu baba bakeneye ariko tamwanya bafise wo gukorera abandi sabone subscribe kuko iyo umaze kuronka abasabu benshi birizana ariko kavuga ati ndafise umutahe ngomba ngure kamera ngore niki ngure ni chaîne iri monetize nce ntangira gusha amafaranga ivyo bintu byose bikwiye ivyo ndashobora kubigufasha sanze inbox ariko pay attention birazimvye cyane ubundi yanditse commentaire ngo wewe wigishe kuko ndashaka kuyaronka data okay none uri buraya ushaka tukugire uri buraya nushake ube mwijuru Fabrice iradufasha inzigo yawe yonyene gusa iyizoci iguhitana kuko ufise inzigo inabonekera muri commentaire we barambajije ndababwiye none wewe utuja ngaha gufoka inzigo yarabamaze niyo mpamvu atacu muzogerako umuntu azovugana muri commentaire sinzoza ndamurindira ngo ejo ni gushira mwishurira aho nyene haricyo mamanzaniye basa atari kuntesha umwanya abashima barashima tukaganira neza mugabo kawe batabwenge ufise uri nikijuju sinumva n'igituma muri ngaha ahubwo kora left umvire no kuri chaîne uri ngaho kora iki uyitwa ngo ni Fabrice iradufasha aha wowe uri kumemba ngahe bumbafu ngo none ngo uri buraya ngo ushaka tukugire gute nushake ube mwijuru iki kigugu Fabrice iradufasha ndaza gukura mu bafansi banje wenda kubloka kandi nabikore kwanza ubunyene abantu imihimbiri nk'abo sima nkeneye ko banankurikira kuko nkandi ko ndagumenye bw'ubusa kandi akwereke wene wongera kubona page yanjye uzocumenya ko ntari Daniel Mugisha Mihangane mbanze nkuremo iki rwa rudobe violence block everything bye bye Okay, twikomereze kuganira rero.
nuko hanyuma reka nsome commentaire z'abantu numera yo commentaire z'abantu bazima ubutari muzima nawe ndaza ndamubwira ukuntu byifashe ampamvu gutumwanya umuntu karabungura kugira ngo sino amafaranga arabaha canke mpa uwundi muntu mugo mvize ikintu nkaje kwigisha bishaka gufasha nawe ukagera aho ugeze rero abantu badashima nk'uyu ntaco bamaze no kuri wewe ariko niko bimeze nyine kwa muri society bigenda gute kugira ngo ugire konta ya YouTube nyereka uko bayi monetiza ibi kumonetiza n'indi etape icambere wanza kuronka abantu batunze hano hatukura bita subscribe igihumbi nimba bafise ucunyandikira kuri WhatsApp iri kumwirondoro wanje ndabikugirire monetize utaraba kwiza ubanza kuba kwiza ugaco kwiza n'abantu bita 4K watching time ibihumbi 4 by'amasaha by'abantu bakoravye ku ma video washizeko ibintu bibiri atamakosa bakoze ari video zawe bashaka bakwemera guca amafaranga procedure kurikira no ndayigufasha ku nimero zanje akamenyetso ko guteranya amajana 358 46 58 31 amajana 314 utayumva araza gusubira muri video yose kugira kumve aka nimero kanje ubundi yanditse ngo bigenda gute ya okay bigenda gute YouTube nakumvise we namaze kwishura ako kantu ico kampa n'ivyo ako kantu ico kampa n'ivyatumye mpagarika ako kantu ico kampa n'ivyatumye mpagarika ibikorwa vyanje karimwo kukubwi ibikorwa vyanje karimwo kubw'ubukene bwaka subiramo akomantere kaboneza urabona ukuntu bakanditse nawe urabona ko nimba ataje nagasomye nabi zamwandika muheza indome nivyo byorohera umuntu gusoma ego ubundi ngo ubuntu witwa Manirambona niwe wo kosora komantere bagatomora neza ni vyiza ubuntu witwa Kaliste Sabushimike Elias Nzokira Ntevye ati ndakuramukije wa mugabo we noneho face yoyo yoba ihemba ikaba monetize cane gose mwi misi mbere vyaroroshe wewe kuri Facebook kora udakora amakosa hanyuma ni wakwiza ibihumbi 10 by'abantu bakoze like kuri page yawe bakulayikinze bagukurikira n'abafollowers baba barenga uko biri kose hanyuma ikaba channel yawe ikaba ugiye kuri settings ukagenda kuri access ugasanga iri ntiri violet niko yanditse ko ntiyakoze amakosa ugiye live hari abantu baje kureba nkuko abantu baza bafyonda kuri super thanks ngaha mu gihe wuguruye konte ija ko amafaranga uko baguha inyenyeri niko haja ko dufaranga duke duke mugufise beshi amafaranga aragwira ariko ufise bakeya nyene usanga ari duke cyane kuburyo uzosanga urose nk'ijana amajana 2 igihumbi c'amarundi mugurumva ari beshi hari abantu baza kagushimira abashaka guha utuntu batwa Diamond bakatuguha ugasanga hano baguha amafaranga kuri visa zabo kubisanzwe nyene bakaguha bashimye ibyo kurakora naje mabinkorera bakona kubikora ndi kuri YouTube niho nabikoze kubera babashije ikiganiro bakumva biri kiri motive ndiko ndabafasha ibintu nkibi akavuga ati reka ndagushirire ko kuri ntuzeye volontaire kwa ego ubundi yavuze ngo hamaso je nteba munshira kuma yange icerekeye iyo ivyo urimo kutubwira
nareko ndababwira amakosa kizira gukora kuri YouTube nimba ugomba guhembwa, ndababwira ibijanye n'ivyo ukwirinda kugira ngo ntibagukure muri monetize ugumuhembwa amafaranga kuri YouTube. Aho rero niyo ncamake, ugomba kumviriza video yose urindire mpeze uze gucugaruka live kwiyo kiganiro guhera ku ntango ucumvirize. Nitwa Daniel Mugisha, nimba uje utaravye hejuru urashobora na research ugasanga hari ibindi biganiro byinshi nakoze nk'ibi. Didier Izonkiza yanditse ngo Salut niho nkija en ligne nanje ndashaka kumenya uko bugurura groupe ya YouTube bugurura groupe ya YouTube hama abantu nkaba nokora zamwandika neza mugerageza mwigore mwandike message neza mu bitomore. Yesu banyeha bamyeho bihoze nkabo nokura Yesu ngo bamyeho bihoze yaheza ko abajya bavyunzi bamyeho ngo ndabihoze. Abo bantu bazaba baravuga nabi mu makomantere si vyiza n'uwogirira ingeso yoyihisha. Uyu no witwa Mani Rambona, we ni sawa uratahuri cyo nabaye karabafasha. Sawa, nari nsanzwe ngukurikirana blo, uwo ni Sumbe Alexis Sumbe. Sawa Alexis. Fabrice akavuga ngo ndakuramukije, none kuri YouTube batangura guhemba kuva kuri views zingahe? Kuri YouTube ntibatangira guhemba kuva kuri views, batangira guhemba kuva kukwije ibintu bibiri: watching time 4,000 na ba subscriber 1,000. Kuva uwo munsi bakwemereye kuba monetize bagatangana ibintu byawe, bashaka kwemera kuba monetize ugatangira guca amafaranga. Ivyo wakoreye imbere yaho ntibabiguhembera, biba bya impembo yavyo ni kugushira mu uwo mugwi wabatangira guca amafaranga. Kuva uwo munsi uravye video yawe agusigira kantu niyo ko bari gatoya turaduhera duke akavyuzi nk'ubusinza amafaranga kagura iyo umuntu akuravye. Bisaba ko norinda kugira research nkabiraba, ariko ntiwocika intege watangiye gukora ubwirizwa kugera ku cyo wifuza. So aha rero nta byinshi no kubwira kubijanye no gukora, nkugira ngo shishikara ukore. Kizira niko urambirwa gusa, tubari duke mugabo abara amafaranga. Komeza marike commentaire ndaheze ndabishure. Ndako ndabwira yuko kizakoresha ibintu by'umuntu. Ugomba gukoresha ikintu cy'umuntu, nzobigisha ukuntu babihindura, ariko barabihindura kabisa n'imiburiburi nka video ukayihindura 50%, kuko video ibifise uburebure, ibifise ubwaguke, ibifise amajwi, ibifise ukuntu ibona, kuko robo ishobora kuraba, ishobora kumviriza, ishobora no gufata uburebure, ikaraba ukuntu video ingana, uburemere bwayo, ko ari 4K cyane ko ari video bisanzwe, ibintu nk'ivyo. Ivyo byose ugomba kugira ngo uhembwe. Hindura. Hari n'abakoresha umuziki nk'akarorero, nta muntu akoresha imiziki y'abandi bantu, umuziki akawukoresha wundi muntu kandi bikagenda neza, amafaranga akayaronka. Kubera iki? Hari ukundi kuntu babikoze. Nibagize barafise ama mixer bamixa ikintu gicuruye akagicurika, igicuriza agicurura, kandi ukumva umenya ni cya kindi bagashiramo ibindi bintu. Nuko ivyo ni nanje sinzi byose, ariko nzi bikeya kuko depuis 2015 ndi mu YouTuber. Ego kandi nkorera gucya, rero murumva yuko sindiko nkora ivyo ntazi. Aline niyongere, ni ukuri abarundi uratwitayeho ngo dutere imbere, nuko nyene turi imbura ubugirire, ariko komeza aho abafise umwanya n'uburyo no gushaka vyo kubikora bazohatorera
akoyoko je ndi umumama kubera mama kubera uruvyaro sindaronka akanya ko kuvyicarira ngo nkore ama videos ariko ndiko nditunganya ninatangura nzokurondera mfashe ivyo ntazi ivyo ntazoba numva shene naramaze kuyikreya big up. Thank you very much Aline Niyongere, urakoze cyane kandi wanditse commentaire isomeka neza. Nico nabwiye ko nabandi ugomba kwandika commentaire, uwo kwandika commentaire gatomoye gasomeka neza nk'iyo umuvyeyi yanditse, murabona ko ibitomoye. Ariko abandi wega ko ntwenza ndi mu kiganira wewe abandi kumbure muze murandika commentaire namwe gasomeka neza, byofasha ko nje gusoma nsoma commentaire kawe neza ukanezerwa. Hanyuma wewe nimero zanje ndongera nibutsa abantu baje ubunyene ni akamenyetso ko guteranya 358 ni nimero ziburaya 46 58 31 314. Ngaho rero ucamva yuko unyandikiye kuri WhatsApp nubu nca nsoma wanditse cyenda kwishura hanyene. Yego kabisa. Wanditse cyo uhamagaye ugomba wona hamagara ukambaza. Yego vraiment. Ugomba uhamagara ukambaza nka cyenda kwishura s'il vous plaît nibisanzwe. Ubu ndi live kandi WhatsApp iruguruye. Ukambaza icyo ushaka kumbure udashatse kugira. Udashatse kuguma wandika. Sinzi ko mushaka ko nandika ndayishira muri commentaire. Reka nkoresha imashini. Muri commentaire yashitseyo ubushaka yosha yiraba. Reka ndanayipinninge banashaka. Obyasera print paste. No, murayira muri commentaire ubushaka uwo bagomba. One love from Kinindo Bujumbura. Thank you very much one love. Yitwa Alba Brown dushime. Ni ukuri abarundi inayisomye. One love from Kinindo. My number is already there. Ndabona uwambere yakoze na like yamaze kuyikunda. Ariko kandi iyo munkurikiye zamwibuka mufyonde like munagire partage. Ndabama like kwa duga reka turabe like. Ndabona 13 kandi like mwese 13. Like nijo like nicyo kintu kiraba hejuru gucya. Bize biramotiva mbone ko mukunda ikiganiro ndabaha. Like. Uwambere nabikoze, uwa kabiri nguma mparura. Muri 15 mbonye babiri. Like 15 mbonye babiri. Nta yabazo mufise none ni mumbaza ibibazo ndabishura. Nabahaye umwanya kukumvisa umwanya. Ufise ikibazo wese ambaze, ushaka hamagare kuri ya nimero ndabahaye iri hepfo muri commentaire. Iri hepfo muri commentaire hanyuma ndabishure. Ndabishura pe. Ndabishura kandi byihuse kuko mwe muri abantu banje. Ndabakunda kandi je mbashaka yuko ibintu nzi sikirenga ariko kubera ko nku ari umwuga wanje n'umwuga wanje kandi nkunda mu byukuri kandi winjiza amafaranga kandi menshi. Ushaka kuwukoresha inga mu Burundi ukazurishira amafaranga ugatera imbere. Bagize ubona baje banafisa ama TV online ibi bita ngo YouTuber TV online baje baririmba mbere baririmba bona amafaranga menshi baca ariko baje bakina ama comedy baje ubona bashira ko bafise ibinyamakuru attention baje baca amafaranga agiye kuvundisha mu marundi usanga afise ama miliyoni yikorera guca ku mutwe kandi mushaka kuvyemera ibi ndabwira n'ukuri. Ushaka gukora video imwe nyene gusa uri kurarima canke usarura ibitoke n'ibijumbu igacikundwa ukayica ko umumiliyoni w'amafaranga y'amarundi nk'akarorero ubukoze video igacirabwa n'abantu umumiliyoni 1 million views
ucuronka amajana 6 y'amadolari n'imiburiburi. Amajana 6 y'amadolari nangahe mu marundi? Ubu bariko bavunja 400, ça fait acaba 6 400 fois 6. Murumva ko ari amafaranga menshi. Ibi ni mumva ko ari amafaranga atagira n'insigura ahubwo. N'amahera menshi cyane. Ntimubure gukora rero mu mafaranga y'amarundi ushaka guca amahera miyo emiliyo gusa urose uka video k'iminota 10 honyene wifatiye harya kuri chaîne yawe. Niyo uzocuma ari indi minsi tongeye guca yandi kumbore zidakundwa cyane, igihe wongeye gukundirwa kandi ukaronka yantuzenya iyi opportunity yo kurabwa y'amafaranga n'undi wongera kuyaronka. So nuko bimeze rero. Reka turabe ubundi ni nzokizwa nayo eri nabaje atukana, niho gutukana akavuze ngo vyigumanire ivyo vyayo mahera ya YouTube buragukora ngo urindiriye abuhenda kwenda uko we nawe uri ngwiza murongo. Kanje muri commentaire turaba ukuntu bigenza. Abantu nk'abo n'abankeneye rero mu bantu 188 bankurikira kandi ntawe naguze amafaranga bari mu kwimba amajana 2 havuyemo umuntu nk'aho atacamaze bibaza ngo je mba mpombye se no tumasigarana babiri bonyene mugabo bakamaro. Umuntu atacamaze nta n'impamvu yo kunkurikira none nk'aho waje ngaho ukora iki? Wewe nchandago cukwiye ni gukura mu murongo kubwo itazofongeye no kuva muri ntuzi. Block wewe ntuzongera aho ikiganiro cyanje nawe kuma nacyo mumaze. Ubundi Daniel Mugisha ndakubaze ngo niki wo kiburira ugwaruka mu bijanye no kwiteza imbere mu gihe ari byo turiko turaharanira iki gihe? On love from Kinindo Bujumbura. Ndasura commentaire Daniel ndakubaze so niki wo kiburira ugwaruka mu bijanye no kwiteza imbere mu gihe ari byo turiko turaharanira iki gihe? One love from Kinindo Umurundi Alba Blauni dushime. So jewe ntaco novuga gisumba ibindi ko ndakora. Ndiko ndabigisha canke uyu munsi ndiko ndabwira amakosa wakwirinda kuri YouTube kugira ngo ntukore amakosa, kugira ngo ntuve muri monetize. Ariko nsanzwe ndabigisha no gukereya amakonte kugira ngo muce amafaranga online mu gihe abarundi nibake nta muntu ndabona vyigisha ibintu ku mutima wiwe ngo aje live nko bavigisha abantu mbo nimba bahari sinde babona. Ibi nibaza ko ni inzira imwe mu byo gukangurira urwaruka gukora kugira ngo biteze imbere, kuko simvuga gusa ahubwo ndabikwigisha. Aha rero nimba utari bwankurikire ntugende udakoze like cyangwa follow kugira ngo buri munsi nje live aka video ntagucike. Ndabigisha kuri gusa nasho ndabasaba none ntimwumva ko hari ikintu ndabikora ndabikunze kandi murumva ko bya bintu savye byose ndabikora. Reka tubandanye n'indi commentaire ariko utanyuzwe urandika n'indi ndakwishura. Ubundi yanditse ngo mbega vyuzi ni just kuraba gusa canke uraraba video yose ukayimara? Mbega Facebook yo irahemba? Merci. Facebook irahemba nabivuze ngaho hepfo
ngaho inyuma uraza gusubiramo video ni na live uraza kuvyumva nabivuze irahemba pe ubu mbere baravyoroheje mbere ihemba cyane kandi mu buryo bworoshe. Cyakabiri bavuze ngo mbe views ni just kuraba gusa canke uraraba video yose. No, views ni kuvuga views nubwo ziba ziriko kurya nyene hari gihe usanga views ari kuraba gusa nyene ukamara nk'iminota umwe ibiri, ariko hariho abantu baba bahaciye barengana canke bariko baraba nk'izindi video bakabaca mu maso gusa bakaraba kuri video yawe mugabo bagaca ko biruka. Ubwo views keshi YouTube ntibuharura, hari ukuntu hari akanyitanga guharura umuntu kugira ngo imushire mu bantu bakuravye. Rero nimba ugomvye gukina umuntu kugira ngo muteze imbere urafyonda kuri video yiwe ukaraba umunota umwe canke ibiri canke ukayimara. Ukuyimara rero ntaronka views gusa kubera ko hariho ibintu bica muri video bita ad. Ibintu bita ad rero ni ama publicité. Iyo umuntu araba video yawe acamwo biba mu bihugu nyene bimonetiza nka Buraya, Amerika, Aziya n'ahandi, no mu Burundi sindabizi, ariko urubona uri kuraba nka Star Time hajemo publicité ni mwene bijya bihemba. Rero bijya uko bihemba ni uburyo ndababwiye aba babishizemo bari amafaranga niyo mwe muhembwa. Niyo mpamvu ya YouTube abarameza cyane. Murakoze murakosore mukosore okay. Courage cyane. Jewe nacerewe ndabifatiye hagati bimeze gute? We wacerewe ubwo nta kundi urihangana, nariko nigisha ukuntu maze iminsi nigisha ukuntu baca amafaranga kuri YouTube, Facebook kugira ngo muze mushira amafaranga y'ubusa mwirirwa mu chatting canke babantu babwira ngo zana mahera ngo zane n'abantu babiri ngo batatu ngo hanyuma ngo ndakwiye kuntu amafaranga ngo bitakugoye. Ugaca ugenda ukabwira mugenza wawe na mama wawe na mushikawe bakazana ibifaranga nitongo mukagurisha n'inka mukagurisha hanyuma mwayazana ugaca bayajya. Oya je ndabereka ayo mafaranga nimba yafise yakoresha ibindi canke yagure kamera canke yagure telefone. Wewe nyene wironderemo don ingabire hama urondera amafaranga. Ari mu muryango muri abantu batatu bane gukina comedy byo bananira, kwandika ntiba mwarize mugavuga ati kadukore comedy, hari yitoka mukagira comedy ya famille mugakora isheni mugatangira kuganira famille nimba ari pere mere mugatangira kwigisha inyigisho zingo n'imiryango. Guca amafaranga biroroshye cyane ufise mu mutwe, ariko ntivyihuta bisaba kushamwe inguvu kandi ukamara iminsi ubikora ubikunda. Dukomeze. Jewe nacerewe nakwishuye. Aho natahuye ni hamwe Facebook irahemba. Ni hamwe Facebook irahemba. Wabajije ngo none hahemba komta y'umuntu canke page. Nukuvuga ngo gushikisa hano bakimbajije jo page komta y'umuntu irahinduka page iyo wabishatse. Iyo warenze over 5000 canke urashaka kumudisha kwa nsora nashika 5000 ndakeka. Nzobira neza. Ariko mugabo komta ijya ntuze yawe irahemba iyo wayihinduye page, ariko hahemba page. Nukuvuga ngo page niyo yakorewe kugira ngo ihembe. Iyo usanga yerekanya aba followers n'aba likes canke aba followers n'abo following, ihemba. Uwundi Didier na izo nkiza bajije ngo nari nashatse kubaza uko no create account ya Facebook canke YouTube muzoba mukoze cyane. Ifate video selfie canke ugenda ukamere ikintu ugomba gukora. Video yawe cija muri gallery, igiye muri gallery ucuja muri telefone yawe
video yamaze kugera muri galeri ugomba gushira kuri YouTube, ariko wabanje kuraba ko ufisemo mu telefone yawe app ya YouTube kandi ufise amayinite yo kuja kuri YouTube, ni kuvuga arenga aja kuri Facebook canke arenga aya ukoresha muri WhatsApp mega zikwiye, hanyuma akarorero ziga z'ibihumbi 10 canke ushiremwo amamega kwiye rimwe na rimwe aza gukora umwanya muto y'amagabo ashobora kujana kuri YouTube. Sinzi ukuntu biharura ngaho mu Burundi, kuko jewe Jeff nkoresha prepaid nyene unlimited niko novuga, sinzi uko no yes idahagarara ikora byose niko novuga, canke wifi Rero umaze kubikora urose video muri ntuze yawe ucufata wigire partage nk'ugira yimpejewe canke ugira uyishire kuri WhatsApp. Aho guhitamo WhatsApp ucufata uhitemo kuyishira kuri YouTube, ufyene kuri akanya kantu ka YouTube uyishizeyo ica yuguruka ikwereka yuko atakontu ufise. Mugabo ntibikwereka gusa, ishikwereka nane hano wandika izina rya chaîne ya YouTube, izina rya video hepfo n'ibindi bucobuza utuntu hepfo twanditse tuba turi mu Congereza. Nimba utanacyumva uraguma wemeza wandika kugira okay uraza gufa ibyo wanditse ko, niyo utokwandika ko na kimwe raza kugera kuri YouTube. Niyo abari ndende baraza kugusaba kuverifya telefone yawe kugira babone yuko ugomba kuzashaka ibintu birebire, ariko rero tuba twa story niki tujya ntibanda gusaba ngo verifye n'ibiki. Aho rero uzo borose konti ya YouTube ikizoba gisigaye uzundondere wamaze gushira ku video nka 10-20 ati ngomba uyinkontorore ya page rero uyingire ya Facebook uyikingire kugira ngo ntihazagire nk'abantu, kuko iri kirakura ushobora guhura n'ivyago abantu bakayishima ugasanga baraje kuyikwiba bivanye no kutayikingiye utakoze ibintu bita two step verification. Navyo baza barabikurungikira muri message ya Gmail kugira ngo bikore, iyo babunye utabikoze Google izira birungika uki urose chaîne yawe ibizokunanira zongo mugira ndabigufashe. Undi njanye nawe wigisha ivyo yego sha Donardo bebe ndizeye cyane. Umuntu atanga icyo afise, hari n'abandi usanga bariko batanga kuvuga ngo ngona kujane muri forever ngo urondera abantu babiri ngo nawe babiri ngo hanyuma ngo muzoronka amafaranga ngo menshi kandi ngo bitabavunye muronke kuri gusa, kandi bajya abantu muranabayobokaga. Nta muntu w'amafaranga y'ubusa abantu b'Imana. Nibi ndiko ndabigisha nimba wumva ko udafise ingufu zo gukora, ntugenda kuri YouTube ngo utereyo video kamwe udakwije wumva YouTube isaba ngo ucuronka amafaranga. Ushaka kugira umugisha ugashaka video imwe gacikundwa ukayaronka n'ingoga. Hari n'igihe ushobora kugenda ugashaka imwe zitanu ukabona ntizirabwa cyane ugacurambirwa, kandi aho naniriwe niho uba bagire ukora akazi. Umukristo nabavuga ngo aho ngunaniriwe niho Imana icikorera. Amafaranga wasize hajya nyine warugeze wicyo ukora gusa urashishikara ushirako. Hari icyo none ukereye video kwigisha uri pasteur wirirwa mu rusengero wigisha, ntiwirikodinge na telefone canke ngufate kamera hajya Kya kiganiro wigisha mu ishengero kugira ngo ugishire kuri YouTube kiguha amafaranga. Basi nimba uri umukristo w'ishengero fata pastor ariko arigisha, burya butumwa bwiza ubushire kuri YouTube hari ngorane amafaranga uzoronka. Kandi mu Burundi murabize ko ari benshi b'abakristo, burya ushira kuri YouTube ibintu nk'ivyo muze murabara amasheni menshi hajya ubona shira ko ngo ashira ku butumwa ubu yabaye business. Umuntu wese afise ijwi gusa canka z'Bibiliya yihereza ibarabara agaruka azanya amafaranga, kubera ko bijye yigisha share posting kuri YouTube n'amahera. Rero ntimurambirwe no kurondera, nibwo buzima mbona bwonyine busigaye, kuko mu Burundi mu by'ukuri turakenye ibaza ko tawontera ibuye. Rero birasaba ko tukoresha ingufu kugira ngo tuve mu bwo bukene. YouTube ni iri kirahemba cyane mw'iki gihe. YouTube abatangiye kuyikoresha kera baramaze kuronka amafaranga. YouTube uronka amafaranga utavunitse cyane. Ndakeka nta muntu yatavunika, ariko burya no gukora ubuzi ntibingana.
hariho abantu bavunika cyane, ariko ibi rero niyo uvunika numva ko bitaba bingana uko biri kose n'abandi bantu bavunika mu bundi buryo burenze. Ndumva nuko rero icyo norenza ko nuko nabashimira komantere si nyinshi, aho bari karandika komantere yonyarutsa hanyuma nkahita kuyisoma hanyuma nkaca ndabasezera. Ejo nzogarukanaho ndaba ukuntu nobigisha ibijanye mbese numveje icyo nobigisha mugomba kumenya. Reka ejo nze mpagare kuri Facebook, ariko Facebook yo kubera ko sindayizi nka YouTube, nzogerageza kuyibigisha nahinduye strategy. Nzo capturing screen hanyuma ndabigishe ndabereka ibyanditse mu Congereza, hanyuma tugerageze kubicamwo uko bishoboka. Sinabitondeka nkuko ndabitondeka kuri Facebook. Facebook is my job. Narishatse kubaza uko nokerea konti ya Facebook n'itumiza mukoze. La wowe rero ugomba kubaza ushaka kumenya uko ukerea Facebook ya YouTube na Facebook, wanditse kuri WhatsApp yanje akamenyetso ko guteranya 358 46 58 31 314 haca haza link ziri automatique. Iyi tangura ikubwira ngo menya uko waca amafaranga kuri YouTube. Ushufyonda kujya link ya mbere washize ku mafaranga ya YouTube, ukurikire video nigishije nkuko ndiko ndigisha mu Kirundi. Niwayimara utarabimenya uzoshindondera umbwiye ati naravyize nageze hano birancanze. Ntuzuza kundondera utayiravye. Oya, nzokwaza wumvise iki wize iki, numvise aho wagejeje, ndakubwiye to okay, abantu wagejeje ni sawa. Rero reka ndagufashirizaho. Mugabo utagerageje kuyiga cyangwa gukurikira ngo menye ndakwigisha nzogufasha, nzoshambana kuri kurantesha umwanya, kubera ko abantu 200 hano kuri Facebook, kuri YouTube abandi 100 no kuyandi zindi mbuga zose hose niho bishobora, no kuri Twitter hose niyo mba nibereye, kandi baraca inbox bakambaza ibibazo. Kandi by the way ndabwire ko kuri Twitter ndi verified, ushaka acaza kunkurikira kuri follow kugira ngo nawe azaragira. Kindi ngomba nifuza ko kiba verified ni page yacu nyine ya Facebook, nabyo umuntu abarose ubudahangarwa kubera ko ibicuruzwa cyane gusumba izitari verified. Reka dukomeze kuri komantere ya ishiri ya nyuma ivuga ngo komera mutama weho ntubihisha, burya icishe abarundi ntibakundana. Uravye za Nigeria n'ahandi niko kazi cyane gose. Njuti yanje Jacques Manera guha, usibye muri za Nigeria utanze akarorero, wanashaka genda mu Rwanda aho hakujya yacu ubanza ndabire ukuntu bakoresha YouTube, nta naho bahuriye n'abarundi. Kandi ubuzima bwo mu Rwanda buza kumera nk'ubwo mu Burundi. So kuvuga ngo nta bintu bafise by'imibereho basumbye abarundi. Abanyarwanda nta mibereho bafise basumbye abarundi. Abarundi nta mibereho basumba abanyarwanda. Twese tubayeho kumwe. Ariko ikindi kintu babwira nuko ama MB ama mega azimbutse cyane mu Burundi gusumba mu Rwanda. Igice cyo n'ukuri uravye ukuntu abanyarwanda icyavara n'amarundi amafaranga agura, nuko kumbure nyine uri mu Rwanda yaronka akamenya ko ari mu Rwanda nyine, mugabo azimbye gusumba mu Burundi. Ariko mu Burundi ntidukoresha cyane YouTube
nk'abanyarwanda hakurya yacu. Ibi niko ndavuga kandi n'ukuri. Byumvikana ko rero ahubwo twebwe nitwe tunegirija canke kumbure twa dufise uburyo buke, mugabo urumva ko umuntu yohumiriza afise yagomba gushika. Hari n'ibintu ushobora gushura nk'umutahe aho kuyajana muri kazino canke mu nzoga ukaja kuyagura amayinite yo gukora video kugira ngo wishire kuri video kuri YouTube yigumireho, kumbure muri kazoza izigira ikikumariye. Kuko unywa inzoga urazinywa imwe zibiri zitatu ugaca ukatamwe inyuma nyene y'akabare ugaca uyisiga ngaho nyene ugaca witahira. Kandi bari kugura amayinite hanyuma ugaca yakora amafaranga uguze inzoga zitatu uyakoramo video nyinshi. Ntuje online for free. Kandi abantu benshi baje online buri munsi ukaraba video z'abandi, ukaraba indirimbo z'abandi, ukaja muri WhatsApp ukaganira ukirirwayo ukahava kurarayo ku mayinite yawe. Basi kora basi video imwe basi ushire kuri YouTube uvuga ati nahomboje nayishize kuri YouTube video yanje imwe, nta ngorane. Ya mayinite gume yakoresha kwa kundi nyene. Abantu bikora kutabimenya. Ushobora kugenda mu Kamenge ukahera mu Kamenge kwisoko mu Kamenge wafashe telefone yawe ugenda uravuga ati je ni mu Kamenge kwisoko ni murabe mu Burundi ukuntu hari abantu benshi marabona hariko rakora amamoto izi ni modoka. Ugenda uravuga ati urabona umuntu acuzi karanga ibiyobe telefone yawe. Umuzungu wenyine yabona abaje abantu baca mwibarabara bangana n'inzuki agaca hagarara karaba, kandi abazungu nibaduhemba kubera n'abari mu byamamaza. Akaraba Bujumbura Burundi Kamenge agaca agenda kuri Google akaraba Bujumbura Kamenge agasanga akaraba popularity y'abantu bahari, agasanga abantu benshi cyane mu kantu gatoya, agaca ugasanga n'abamukera rugendo baciye baza kuturamutsa ingenzi kubera haka video washirako gakunzwe akarabwa nabaje abantu ko banyurangana ugasanga kahuje guca amafaranga. So utazi umutawunyako akona kantu nkunda beretse mu bintu byinshi ushobora kuvuze je ntazi. Hari umuntu twavuganye muri imisi ankubitira gitari numwe sinzi nuko ariko arankurikira ngaha, numuntu avuze gitari abize ndamufasha gukira konte n'ibiki tugera ahantu ndaba aka video yakoze k'igitari. Oya w'igitari kandi amureke reka mbere ku muntu yabaye motive cyane umuntu avuza piano. Nahuye n'abantu babiri n'ukuri, umuntu azi kuvuza piano je n'umuntu mubereka mwotangara arakubita piano hamwe yamajwi amwe muri katolika amwe nyene avuga neza atavyo kurondera, afise intoke akiranye intoke mu kuvuza piano. Ndagira ati wewe impano nk'iyo ufise ukirirwa wicaye bo ushobora kunakora, ariko urabikora ibi bintu ufise na piano mu nzu. Ntuzi urafata buriye ku mugoroba ngo we ufata ka telefone kawe uragafise wamaze mu mayinite ufata ka video kamwe niyo kuba kiminota 3 wifata uriko uravuza amanota yawe ukubitire kuri YouTube. Ejo gutyo mu mwaka umwe nutabukorera imiliyoni 2 cyo miliyoni kuri Facebook ndakurahiye. Uko namubwiye kandi azatangiye kubikora ngomba kumufasha ndayimukorera neza n'ibindi ndayimukorera neza ku buryo azovuga ati muri future azovuga ati narahuye n'umuntu. Rero mwe mufise impano nyinshi mugo ntimubizi canke murabizi mugo mubisamarako. So never give up. Nturambirwe kandi wihebura, ibintu bimeze birashoboka n'ubira cyashoboka umwanya nturagenda. Kumbure umbonye uyu munsi nyene niho kimbona, ariko nitwamarana igihe nzogufasha byinshi canke n'ubundi azogufasha je ntagufasha. Cingenze nuko ugira intention canke intumbero yiyuja ku buryo umva ko nawe by'abandi baca obica. So ndabashimiye rero. Any question again uwo shaka guhamagara reka turabe ko wanditse kuri WhatsApp. Komantere ya nyuma nayisomye uvuga ko je na mutama weyo yashimye ko ngo ndiko ndigisha kandi bitandukanye n'abandi bantu. Yashimye
abantu mumurikiye murashobora gukora like ni gufyonda abantu bari igikumi kumeze gutya ubutarabikora mugabo mugakora partage ikiganiro kugira ngo tube beshi. Ni ibintu byiza cyane iyo mubikoze biramotiva nkabona ko turi kumwe 5 kuri 5. Ariko uri kugira umuntu wakunze ibyo karigisha ntunakore like ngo byibuze abone ko wakoze ikiganiro ntabwo bari byiza. Uwabikoze ntabisubira mu mugu utabikoze ushobora gukora like ikiganiro ntufyonde ngo kirabe urinde ugenda uvuze ati urakoze niko like ni kuvuga ngo ubikoze neza canke nakunze ibyo wigishije. Nkabaje babiri nakuyemwo bobo bagize niko ata dislike hari ngira bagira dislike ariko niko twabaye abantu nyene turabantu abantu turabantu niko tumeze ndanabitahura nubwo ari igihe umuntu ashashavura umuntu aravye kunyamaze 1 hour 30 minutes ariko arabigisha ibintu kandi yumva vy'akamaro hanyuma akazabona umuntu avuye aje vuga kujya mugo nibyo abantu usanga nyene ari babandi abayifitiye nk'utubazo niko gusa nyine umuntu tutabimenya natwe dusha kumbure dutwarwa n'agashavu kuya twaye ivyo banditse. Abantu usanga nyene afise ingorane zitandukanye hanyuma akaza kuguta kwishavu ugasanga nawe kuyangana byakunaniye ariko mu mbabarire kumbure ubone bananje nafatanije n'imisi yifitiye ingorane hanyuma akandika commentaire mbi nkasha namukuramo murabona ko ariko nabigenje wanditse commentaire mbi kugukura abantu banje nta nimpamvu yo kuvyihanganira kubera ko ntacyo uri kuranyinjiriza tari kuntesha umwanya. Uyu munafyo yitwa Blo wirambire urakoze nawe ni Andre Michael urakoze nawe. So nuko mwakoze gukora like abandi muraza gukora like ni mwaza hanyuma. My name is Daniel Mugisha. Nitwa Daniel Mugisha. Shimire wewe washoboye kumpamagara mu buryo bwa commentaire kunganiriza canke kubaza ikibazo. Kana ko ari na audio kuri WhatsApp. Oya ntayihari. Nta na koro ihari. Ndiko ndaraba ko hariho bayagerageje guhamagara 1236. No aho hari. Nuko rero nta mushasha arimo. Murakoze twongere duhure ejo ngaha nyene. Shimiye udukurikiye wese aherereye. Bye.